Shalom, shalom, shalom. Um, Naza ko ari ibintu bishasha, ni bishasha cyane kuko ntivyari bimenyerewe cyane. Ah, Tugiye ku rubuga washobora gusanga ko amatito usanga ari mu rurimi rw'icongereza, mu gifaransa, amatito wari bwasange mu kirundi. Rero izi ni tito cyane zigisha cyane kujanye na informatique, hanyuma tukazisanga mu rurimi kavukire mu rurimi rw'ikirundi. Rero naza ko ari bishasha, nkaba mpamagariye umuntu uwo wese ko kugira subscribe canke sabone bivaye n'uri mukoresha kugira ngo ama video uzurayaronka burakanye bizogufasha cyane kugira ngo ushobore kumenya ibijanye na informatique. Uyu munsi rero tushaka turabira hamwe ibijanye n'ico twita validation data validation. Data validation yo uri ku machine muri Excel, in Microsoft Excel niyo tuyisanga cyane uri kwinjiza amadone. Birashaka ko ugenda udashiramwe amakosa menshi, atamakosa ushiramo kwirinda amakosa canke kunyarutsa ibintu. Rero iyi data validation yadufasha cyane ko umuntu yishaka kwirinda amakosa hanyuma no kunyarutsa akazi aba ariko arakora. Data validation rero iyi novuga ko ibidufasha cyane kugira ngo dushobore gushika kuri iyo hangiro. Rero muri data validation turabona ko dushobora kwinjizamwo ibitigiri, tukavalida ibitigiri kanaka, word number, cyangwa se tugashiramwo uburebure bw'amajambo, tukavalida uburebure bw'amajambo dushaka gushiramwo, text length, tukavalida amatariki, periode kanaka dushaka kwinjizamwo, hanyuma tukagira urutonde rw'ibintu dushaka kwinjizamwo. Rero kuri iranje yacu ya mbere hariho igitigiri cyo tuta wallpaper, iranje yo kuri E, hanyuma hari iranje yo kuri F irimo uburebure bw'amajambo, hakaba ni iranje yo kuri G irimo amatariki, na ranje yo kuri H irimo urutonde rw'ivyo dushaka kwinjizamo. Dore kuri ranje ya E aho dushaka kwinjizamo ibitigiri, dushaka valida ibitigiri kanaka dushaka kwinjizamo. Ico cyambere cyo gukora no guselectiona iyi ranje, hanyuma tukaja tugenda kuri tuja kuri data, hanyuma tukaja tugenda kuri data validation. Data validation ntikunda kubera ko iyi ntuze yacu yari sanzwe irimwo yasanzwe mu bitigiri yasanzwe iri active. Rero ko tugira active iwacu turinjira, hanyuma gace twereka box de dialogue itakudufasha gushiramo iki kugira kwinjiza mu iharuro. Aha iratwereka maximum, minimum na maximum. Minimum no kuvuga igitigiri gitushaka gushiramo na n'igitigiri kinini kitarengwa, gito uherako na kinini ntarengwa. Aha nk'akarero dushaka gushirayo ibitigiri nka 10, hanyuma aha tugashirayo 20. Nukuvuga igitigiri gito kibamo kunda kwinjira ni 10, kinini kiza gukunda ni gushaka 20, kuduga ku 20 ntikiza gukunda, musi ya 10 ntikiza gukunda. Hanyuma tugaheza tukemeza, tuza ngaha tukinjizamo, tushizemwo 12 kiremera, tushizemwo 14 kiremera, 15 kiremera, ariko tushizemwo 23 twereka ko the value enter is not valid, kuvuga muri ibintu twashiramo ico ntigikenewe. Dushizemwo musi ya 10 akaro tukasha 2 tukacinjiza, naco nyene kiza gukunda kubera ko kiri hehe, kiri musi ya 10, ariko dushizemwo 19 kumacinji. Murabona ko kumbure ushobora kuvalida ukavuga ati nkene kwaje mwiki yagiye mwiki, akakwereka ko ico kintu ata kidakunda. Tuje kuri F irimwo uburebure bw'amajambo, text length, nayo turayiselectiona, hanyuma tukachija kuri data validation, hanyuma tukaja ngaha kwereka ko ari any vary, kuvuga ico shamo cyo shaka kujamwo sivyo tushaka, ariko tushaka kushamo texts
length text dushirako ubwoko bw'amajambo dushaka gushiramo, dushaka gushiramo ijambo rifise indome zibiri gushika kuri zitandatu gushika kuri dushifate zine gushika kuri zine zibiri gushika kuri zine kuvuga dushizemo zitatu a b c irinjira, dushizemo a b c d irinjira, dushizemo a b c d e f t iyo hayingiye iyo ntishobora kwinjira kubera ko ya language yamaze kurenza ikindi mu twakize ntwashizemo. Dushizemo yonyene iyo nayo ntiyinjira kubera ko twahere kuri kabiri gushika kuri gatandatu. Murabona ko bishobora gufasha cyane. Tugeze kuri range ya G. Kuri range ya G naho harimo amatariki date, nayo turayiselectiona hanyuma tukaja kuri data, hanyuma itwereka any value kuri date. Date dushaka gushiramo amatariki guhera ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere nk'akarorero gushika mu 2018 gushika itariki imwe y'ukwa mbere gushika mu 2020. Staduko itariki zose tuza gushiramo ziri munsi itariki imwe y'ukwa mbere mu 2018 canke iri hejuru, iyo ntiza twemerera ko ijamo. Akarorero dushizemo itariki zibiri zo kwa gatatu mu 2019 iremera yes kubera ari muri periode twavarize. Dushizemo itariki 12 z'ukwa kabiri 2020 iye arenze ko twageje ku 20 z'ukwa mbere z'ukwa mbere no 2020 iyi nza kwinjira twarengeje, ariko dushizemo 12 z'ukwa 12 mu 2019 irinjira. Dushizemo itariki zitatu nk'akarorero z'ukwa kane mu 2027 naho nyine ntitwemerera. Murabona ko kumbure valide periode kanaka kwera kuri iyi gushaka kuri iyi shaka kwinjiza bitukutoroshe ibigiyemo, ariko sa imashini cyakubwira ati ico sico. Tugeze kuri drop down list gushira mu rutonde kanaka ko dushobora gushira mu rutonde kanaka. Rero hari inzira zibiri ushobora tubirabire hamwe, turaselectiona toujours icyo tugomba kuvinjizamo, hanyuma tukasha kuri data validation, tuja kuri list. Iyi list rero itwereka source iyo list dushobora gushiramo tukandikamo, tugomba kwinjizamo akarero iyi France, Italie, Belge, Allemagne. Aha dushobora kwinjizamo igihugu kimwe tukagenda turandika tandukanye na virgule, twandika ikindi twandika na virgule, hanyuma tukageza tukemeza. Ou bien dushobora guselectiona iyi liste yose y'ibihugu. C'est entré. Tezo tuketse tugirane turatwemeza. Murabona ko acakaza kantu ngaka ka fresh. Aha rero no kuvuga mukesha kwinjiza ngirika kuri aka fresh, hanyuma ya liste ichiza section Italie. Nimba ngiye ngaha na hano gacakaza select na France. Nimba ngiye ngaha kara da selection hakaza Belge. Ngaha nda selection hakaza Allemagne, tout ce que tu veux. Donc chaque fois utibeshe atamakosa ushizemo, ariko selection ngaha nikaza kuza kubera ko hajya sinagize selection. Okay, nkaba ndabashimiye cyane kuba mwashoboye gukurikirana iyi video, hanyuma nibaza ko yafashije cyane. Rero ntiwibagire kugira subscribe cyangwa sabone bivanye n'uri mukoresha, kugira ngo video zije zose uze uzironka utarinze kuhangayika, zo gufasha cyane. Murakoze.